kaze kwihoro ryanyu ukabaza Web TV. Muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Ku munsi wa gatandatu itariki 12 Rusama kuva isaha 2 zo mu gitondo gushika isaha 2 n'igice no kuvuga iminota 30 amasaha y'Ubujumbura, tuzohurira hano kwihoro ryanyu kugira ngo dushobore kuganira kubijanye n'integuro yihinyanyugwa y'ibwirizwa nshingiro mu Burundi. Abarundi benshi bazoja gutora bemeza canke bahakana iyo nteguro yihinyanyugwa y'ibwirizwa nshingiro ku itariki 17 Rusama. Mbega abo barundi bazoja gutora iyo nteguro yihinyanyugwa y'ibwirizwa nshingiro barazi ibiri muri iyo nteguro y'ibwirizwa nshingiro rishasha? Nimba ufise ico ubivuga ko urashobora kuduhamagara nkuko musanzwe mumenyereye ku nimero zacu za WhatsApp musanzwe muzi guteranya rimwe canke ubusa ubusa rimwe kabiri ubusa gatandatu gatatu indwi gatanu umunani gatatu kabiri kane. Kuba badashoboye guhamagara kuri WhatsApp ariko bakaba bakoresha Facebook, nabo nyine bashobora kutwandikira kuri Facebook bakoresheje akadirisha ibwirizwa nshingiro. Abadashoboye kutwandikira kuri Facebook ariko bakoresha Twitter, nabo nyene barashobora kutwandikira bakoresheje akadirisha ibwirizwa nshingiro. Gishasha rero mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu nuko abatazoshobora kuduhamagara kuri WhatsApp ariko bakaba bipfuza yuko twebwe tubahamagara aho bazoba bari hose mu bihugu ibyo byose, tuzoshobora kubahamagara ariko bazotwandikira inimero zabo tubahamagarira ko bakoresheje Twitter canke Facebook. Ni kuvuga yuko uzotwandikira kuri WhatsApp atumenyesha inimero ziwe ntitizomuhamagara, ariko uzotwandikira kuri Twitter na Facebook atubwira inimero dushobora kumuhamagarira ko tuzomuhamagara kugira ngo ashikirize iciyumviro ciwe kumenya nimba abarundi ibazoja mu matora basanzwe bazi ibiri mu ibwirizwa nshingiro ishasha canke nimba bobo bazi ikiri muri iyo nteguro y'ibwirizwa nshingiro. Naho kuwa gatandatu rero tuzosubira.